bakunzi Imana ikunda mukayikundira mukaba n'abasangira jambo ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Imana se w'umukama wacu Yezu Kristo nihezagirwe yo isubiye kutugabira aka kanya kiravye ingondo ngo dusangire ingaburo y'umutima ariryo jambo ryayo. Kaze rero turitege yompi, na kare baca umugani mu Kirundi ngo hakwicara ku muhindi gito w'inkono ukwicara kw'ijambo rya nyeneyo. Naryo turizirikana twibuka Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya, tukaba tumuhimbaza uyu munsi naho ari kuwa mbere w'Idominika y'umunani mu mwaka. Tuzirikana ibisomwa bijanye n'uyo munsi mukuru twigina. Navyo ni ibi: mu gishingo c'igisomwa ca mbere hari ibisomwa bibiri bahitamwo, ico mu gitabo c'amamuko n'ico mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Hano ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya twatoye igisomwa c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca mbere kuva karongo ka 12 gushika ku karongo ka 14. Izaburi yo gusamiriza iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 87. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru nziza yanditswe na Yohani Mweranda ikigabane c'19 kuva ku karongo ka 25 gushika ku karongo ka 34. Kaze dutege yompi iryo mukama avumera. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Yezu amaze kurira mw'ijuru, abatumwa baciye bagaruka i Yerusalemu bavuye ku gasozi ka Oliveti kari hafi ya Yerusalemu. Bashitseyo bacaburira mu cumba co hejuru aho bari basembereye. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Barutolomeo na Matayo, Yakobo mwene Alufeyi, Simoni umuzerote na Yuda mwene Yakobo. Bose bari n'umutima umwe mu gushishikara gusenga, hamwe n'abakenyezi nka Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Iryo ni jambo ry'Imana. Umushinge wa Siyoni uri mu misozi myeranda. Umushinge wa Siyoni uri mu misozi myeranda. Umushinge wa Siyoni uri mu misozi myeranda. Umukama akunda amarembo ya Siyoni kuruta insago zose za Yakobo. Bakuvuga ko ibintu bininahaye gisagara c'Imana we. Umushinge wa Siyoni uri mu misozi myeranda. Ariko bashitse kuri Siyoni bati, ubu nuriya niho bavukiye, kandi nirudasumbwa ahakomeza. Mu gutondeka ibihugu umukama yandika ati, aha niho yavukiye. Abaririmba n'abavyina bashira mwijwi bati, amasoko yanje yose ari muri wewe. Umushinge wa Siyoni uri mu misozi myeranda. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo kuko twayishikirijwe na Yohani. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Klopasi na Mariya Magdalena. Yezu rero abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa atajana Mariya iwe. Ibyo biheze kubera ko Yezu yarazi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ivyanditse biranguke acavuga ati, ndanyotewe. Hariho agakono kuzuye isiki. Bashira rero ipampa ku nkoni barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati, byose birarangutse. Araheza ajondamika umutwe aracikana.
kubera ko wari umunsi w'itegurira isabato y'ico gihe nayo ukaba wari umunsi mukuru uhambaye. Abayuda rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe baheze babakureho boye kurekera imivyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru, ariko umwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Twakirana urugweze, dushimagize kandi dutere impundu y'inkuru nziza ya Kristo. Bakunzi mucuza ibicuro bizira ibicumuro, ejo twahimbaje umunsi mukuru cane wa Pentekote. None uno munsi wibuka kandi ushemeza Bikira Mariya umuvyeyi wa Ekleziya. Nyen'ubweranda Papa Francisco niwe yashinze uyu munsi yishimikije ko Ekleziya yavutse ku Pentekote. Acafatira kuri ibi twumvise mu gisomwa ca mbere ko abatumwa biteguriye umuzo wa Mutima Mweranda bari kumwe n'abantu bakeyi harimwo na Bikira Mariya. Bikira Mariya rero asanzwe ari nyina w'Imana, none birabereye ko tuca tumukeza uno munsi nka nyina wa Ekleziya kuko yaherekeje abatumwa mw'isenakuro bariko bitegurira ivuka ryayo, acaba rero gutyo nyina wa Ekleziya. Hari n'abahinga mu nyandiko nyeranda bafatira kuri Injili twumvise bakemeza ko Ekleziya yavukiye ku musaraba, aho Yezu yagira ati byose birarangutse, ati dawe mu minwe yawe niho nshize umushaha wanje. Abandi bati niko yavutse ku musaraba, mugabo igihe Yezu bamusogota icumu mu rubavu, nazo twavyumvise muri iyi nkuru nziza, hagaca hisuka amaraso n'amazi. Bikira Mariya yari ahagaze munsi y'umusaraba, hari mbere n'umusaraba nkunda mbere ndawambaye w'abashonstadt umwerekana afise ikarisi ateze ayo maraso n'amazi, bikaba biranga Ukaristiya niba tisimu. Bati rero yabaye yatyo nyina wa Ekleziya. Bakunze Imana ikunda mukayikundira, ntitwoguma muri soko niruze ry'abahinga benshi, umwe avuga ibi uwundi akemeza ibindi, na kare ngo abahigi benshi bayobeza imbwa, kandi ngo abahinga benshi ntibotsa inyama ngo zishe. Reka rero turase ikibona dutegera igihambaye kandi kitugirira akamaro, ni ukuvuga ko uyo muvyeyi wa Ekleziya ayiherekeza mu rugendo rwayo hano kw'isi. Iyo ni Ekleziya ikirwana. Uyu Bikira Mariya agafasha Ekleziya icishura yo mw'ipurgatori, agaheza agasayangana no muri Ekleziya ininahaye y'aberanda mw'ijuru. Bakundwa b'Imana, ijambo rikuru twogumiza ku mutima riva kuri iki kibazo: ni kuki Yezu yemereye abatumwa biwe kandi be na data bagatako bakarungika Mutima Mweranda? Turazi uko vyagenze. Yezu yaruriye mw'ijuru agenda kudutegurira ikibanza. Erega na wewe burya urafise ikibanza mw'ijuru. Narabwavuge nti handitswe ko ijambo mu Gifaransa reserve, nta wundi azokivyagiramwo atari wewe. Ariko rero ntibudusiye bwose, ibibanza vyacu birashobora kuzoguma bigaragara tudakenyeye ngo zigume, kandi amatara yacu ngo yame yaka kuko Yezu yavyivugiye. None rero uyo Mutima Mweranda bamuturungikiye kuko ariwe atuyobora akadufasha kuzoshikira ijuru. Kabaye n'akaryo mbere ko guhoza abatumwa bari basigaye bababaye ko Yezu agiye. Burya umunsi mukuru wa Asensiyo naho twawugize umunsi mukuru mu ntango wari uwo kwijirwa, ntiwari umunsi mukuru kuko Yezu yaragiye. Burya uherekeza umuntu agiye
nko ku rubanza rwa kure. Birababaza abaherekeje abantu ku kibuga c'indege canke umuduga iyo ugiye, hari mbere n'abasigara bararira. None Yezu yahojeje abatumwa ababemerera mutima mweranda ati kandi ntagiye ntimwoshobora kumuronga. Beza b'Imana, ngongere ndabibire akabanga ngabo se ka gapiripiri bavuga. Oya, ni kuvuga ko ndabacira gace ndabahe amazina 3 mutokwigera mwibagira nimwaba mushaka kuzoshikira ikibanza canyu mu buzima budahera. Basokuru barayamaze bati ibintu biragora ariko ntibisumba ivyamanikiwe inzogera. N'ubukunda rero gusamara canke gufata ibintu binenerwe canke akunda kwibagira. Aha nari kanure rishe ayo mazina 3 ni Bikira Mariya, Yezu na mutima mweranda. Uyo Bikira Mariya dusanzwe tumutazira rembo ry'ijuru. None mu kuja mu rugo ntuca mw'irembo. Hari n'abavuze bajanjura igihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yapfa bati emwe ukuntu yakunda Bikira Mariya. Yatoye imbere n'icivugo ciwati totus tuus, byose ni gwawe. Bati naho yoba atagiye mw'ijuru kubera ibikorwa vyiwe, bati Bikira Mariya yoca mucisha mw'idirisha ry'inyuma akamwinjiza mw'ijuru atarinze guca kw'irembo kwa Petero. Ariko rero turetse no kunuza inkuru, Bikira Mariya ni umwamikazi w'ijuru. Yega burya umwamikazi mu kirimba arafise ijambo. Nico gituma rero burya uwumwambaza, uwumwishikanako, umubereye injoreke canke inyegu, na cane cane uwibera mu maboko no mu mutamana wiwe, yemwe ntazotaha nk'uvuye kuragirira inarume. Umweranda Tereziya w'umwana Yezu n'uwo maso heranda no yavuze ati jewe nibereye mu maboko ya Bikira Mariya tani ntiyohankura ngo injane mu muriro udahera. Bavukanye nkunda. Izina rya kabiri, izina ryakunze ni Yezu. Si kuguma kw'irembo gusa. Awe yavuga ati jewe ndi urugi rw'intama. We yarabitomoye neza ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawuja kwa data atanjiyeko. Tuvisomera mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane 16 ikigabane ca 14 akarongo ka 6. Kunywana rero na Yezu ni ngombwa, ukamubera umuvukanyi, umugenzi n'umutumwa. Uti no bigenza gute? Kimwe mu byo wogerageza kandi udahusha no gukunda Ukaristiya. Ntube nk'abavuga ngo ngiye kumva canke guhitana misa. Wowe uzoze wame uyihereza nkuko yoba ari iya mbere, ko bari yo yonyene, kandi nkuko yoba ari iya nyuma mu buzima bwawe. Nukuvuga uhereze ko umutima wawe wose, kuko nta nkuka y'imisa isa n'iyindi. Iyo ni impanuro Mère Teresa Bikalikuta yahaye ababikira biwe n'abasaserdoti biwe, ariko yasubiyemo amajambo yari yavuzwe kera n'umweranda Ireneo w'Iliyo. Yezu Ukaristiya nugira ni joker y'ubwami bw'ijuru, kuko Yezu yivugiye ati uriye umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje afise ubuzima budahera, kandi nzomuzura ku munsi w'imperuka. Tubisanga mu nkuru nziza ya Yohani kabone 6 akarongo ka 54. Banya kugira Imana kandundura rero ni mutima mweranda. Erega Bikira Mariya na Yezu hari ikintu bahuriyeko natwe baturoreshako, ni urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzawe. Turibuka ko ariyo nyishu Yezu yahaye umwanditsi amubajije ati nokora iki ngo ntorane ubwami bw'ijuru. Naho Paulo yahavuye yandika yikamaza ati naho nogira ibisa gute ntafise urukundo. Nka wa wundi yavuga ati ntagira urukundo byose ni hovyo ni bure. Ako Paulo yavuze mu majambo menshi kandi akomeye ko utagira urukundo ataco woba umaze. Uravyisomera neza ibaruwa rya mbere yandikiye abakristo b'i Korenti yaboneshe 13 akarongo ka mbere gushika ku karongo k'8. Atazira mbere urukundo ingene rumeze niko uzodufasha kwinjira mu ijuru. Atarukundo ufise kugora. None urwo rukundo ni mutima mweranda rutanga, kuko niwe nyene rukundo wa data na mwana.
kandi igihe ugiye yakugoye atanga n'ingabirano bijanye zimwe batubwira indwi mbere n'ivyamwa bya mutima mweranda genda usoma mu byandika abanyagarati igabane cya 5 kuva ku 22 gushika ku 24. Uyore mutima mweranda ingene adufasha kugendera urwo rukundo igihe utazi ico ukora nico woreka mu kurushira mu ngiro niba kosha ivyiza igihe atatugara ufise cyangwa utuguvu aguha ubukomezi niyo bukomezi nyabwo igihe shitani kugeramiye aragutabara n'umutabazi igihe ukeneye ukurugenderamo ni mutima w'ukuri kandi umutima mweranda niwe igihe uri kurasenga asenga muri wewe umutima mweranda igihe tuvuga ivyerekeye ubumwe haba mu bumwe bw'abantu ubumwe bw'abarundi cyangwa muri ekleziya ubumwe bw'abakristo niwe atwungira ubumwe ibyananirana ivyo kumweranda niwe aca gutagatifuza urumva rero ko byanse mu mashi ashira mu migere emwe nawe utoba wararonse efizio cyangwa uri umukarismatike ariko ugakira kwemera kuyoborwa nawe ukavugishwa nawe kandi ukayoborwa nawe nari bwavuge nka babandi nti ijuru ni kashi dusabe rero uyo Bikira Mariya muvyeyi wa ekleziya yame atujana kwa Yezu ni mawe twamugabanye musi y'umusaraba twavyumvise mu nkuru nziza Yezu yabwira Yohana ati nguyo nyoko wawe natwe tumujane iwacu nka Yohana ni ukuvuga twame tumushira mu byo dukora byose atubere nawe atubere mu ngoro hanyuma rero adufashe nuko twogabana mutima mweranda we yamururukiye ko akibaruka Yezu hama rero ntagire uzohusha ijuru nivyo ndabipfurije kandi nivyo ndabasabiye uyu muvyeyi mwiza rero atubere mu ngoro kandi adusabire ku Mana umuhezagiro utsindagiye kandi ubogaboga ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda amen.